cy'abana bavukira hanze ariko nagomba nacida gice ko gatoyi nivyo hariho ikibazo cy'abana bavukira hanze ugasanga mu by'ukuri bice Burundi ntibari na gatoyi ariko biratahuritse mu gihe umuvyeyi wenyene ubwiwe bitamurimo urumva n'umwana ivyo mubamwe ariko kandi biruke ko dufite ikibazo cy'umwanya tumarana n'abana bacu twatwaravyaye hafite mu gihugu umwanya munini tumara turiko turirukanga hama rero nta vy'ababone nk'uko uye ngaha bibona hariya biragoye usanga umwana uri oblige kumugumiza umwanya munini mw'ishuri akaba ari kumwe n'abandi bantu badasangiye imico ugasanga ku vy'ukuri yaratakaye ubuhinga rero jewe nagukoresha ni uko buri ko nje muri vacances nzana abana abana iyo baje bakamara ngaha nk'umwana wanje baravuga ikirundi neza cane donc amaze amezi 3 ngaha ndamushira ahantu akava havuga ikirundi kabisa ubona mushira hamwe n'abantu batazi icongereza akaca guma agerageza kuyirondera ugasanga umwana yatanguye kumenya ururimi nk'ubu ashobora kuganira akavuga neza niyo strategy zishoboka ikindi naco nuko ubu bumwe turiko turubaka nibwo buzotuma dukora ibintu bikomeye sino hariho ibintu byinshi byobuza abantu bahanze muri rya biganiro mugirisha ku maradiyo yo kwigisha abana ikirundi n'ibindi kugira ngo babimenyere iyo ni migambi twifuza kuzoshikamo hanyuma zeno kandi yagasavuga ngo n'umurindi w'abavuka coba ari kibazo burya sinyungu how to pituho amajambo make no guhomba jewe nimwe nakunda kubwira abantu yuko kirazira kuvyara abana yaba twese twari tubishoboye twifise neza tukaba dufise uburyo bukwiye ntaco tuma tutavyara kuko twoba dushoboye kubaka inzu y'igorofa 50 ni ukuvuga tuzofyikarira aho nyene nta n'umwe mugo urabona n'akazu kamwe k'ivyatsi hari abantu umunsi batagishoboye gukubaka iyo baretse rero kugira ngo bagume baja kuwo murindi uzosanuka twese vyatugoye nico bituma jewe indinganizo ya leta kubi vyo kuvyara ku rugero ndabishigikira cyane aha rero umuntu wese je nkavuga nti wewe nyene ubona yuko udashoboye kurera abana udashobora gutunga n'umwana umwe nawe ubona bavyara umwana mbere akabihakana ntumenye niyo baciye nukuvuga rero ico ni ikintu novuga yuko twese twocumba cyo kimwe kugira ngo tuvyare bake dushoboye kurera hanyuma kubijanye no ku barundi basohoka igihugu ni vyiza cyane iyo abarundi basohoka ico nshingura umunsi nuko abarundi benshi basohoka badahunze ikintu hajya kibi nuko abantu bo basohoka bahunze igihugu mugabo umuntu asohotse agiye kuguruza dunanazwa canke ashoye ivyo yimbuye nukuri ikintu ciza cyane ico turagishimangira ko nico twifuza yuko muri kazoza ko abarundi bose bashora hanze kubera ko twagize umwimbu mwinshi muri kino gihugu harageze ko dusohoka tugatwara iby'iwacu hanze tukazana n'ibindi muri iki gihugu ivyo ni vyiza gose cyane iyo umuntu asohotse kubera umuhinga agiye gukora Kinshasa kubera ubumenyi afise ico gihugu kidafise n'iteka ku gihugu ibi rero nicyo cyo shimikirako ni vyiza ko abarundi benshi basohoka bagiye batwaye bibaye ngombwa n'ugiye kurondera akagenda mu nzira nziza n'amategeko ni sawa rero no munsi cyo dushima biratandukanye na kare umuntu abantu benshi bita aba diaspora kubera bahunze igihugu umuntu agasohoka igihugu ageze hariya hirya agatangura kuvuga yuko Burundi bitagenda kandi atari kugira ironkera ubuhungiro akabanza agacuka igihugu kagicafuza ivyo byarabaye mugabo ubu sivyo kuko ubu twese turabona ko Burundi atantambara ihari nakarusho rero mu gihugu jiribe nawe wavuze uti gukoranya abarundi nibaza yuko nkuko wagiye urabivuga abarundi bari mice bari kuri bitanu cyo no kubwira cyo wavuze ikintu gikomeye ngo hari abantu bavuga ngo ijya diaspora ngo nayo nyene ituzi vyayo ngo twemera sire ko mwabonye ibyandikwa ibimvugwa ko hirya no hino urumva utuntu twinshi dupfuye nabi bakavuga yuko kugira ngo bace intege abantu bakavuga yuko nk'akarorero umurongozi ya diaspora atazosubira muri Amerika urumva nk'umuntu akubwira uko urumva bamaze kuvuga ko umurongozi wa diaspora ari imbwa ataca amatse urumva yuko bagomba guca intege uwo wese yocuza agatima kugira ngo akore mugabo sivyo
nico gituma twebwe urugamba turimo si ubwo guhangana n'abaturwanya cyangwa abatuvuga twe turakora. Hanyuma ejo bakatubona turi muri Amerika, ejo bazabona aho mwe bavuga ko tutazogenda ari turi, bakatubona bimwe batuvuga ko atari byo, bakavuga yuko buca ubutungane buturindiriye, tukagendayo tukabereka mbere turi kumwe n'abacamanza b'ico gihugu, bakabereka ko turi abagenzi babo. Nibaza yuko ivyo arivyo biryoshe kurusha guterana amajambo, sino twari kuba twabivuze ko cyane. Mugabo hari inkuru nyinshi zisamaza, bakavuga amajambo menshi kugira ngo bace intege abantu. Mugabo umuntu ataravuga umurongozi amakuru ntitwayazi, ubaye umurongozi baca bayazana kugira ngo kuko shetani iguma icwira, iyo wayifashe neza ukayigonyora iguma icwiragira, niko bimeze. Ziriya n'induru za shetani rero batagomba yuko abantu bavansa bava ngo bari baje hano. Ivyo ntimuze muri kangwe n'utuntu two hirya no hino, ni shetani. Shetani tuba twayifashe tuyifise mu minwe, twayigonyoye ku mutwe. Urumva rero ntireka gukoma induru, ivyo ni ibintu bisanzwe se normal. Hanyuma wavuze uti nyuyu umuntu tuzoza turitura, twashizeho umuhuzabikorwa n'umusokomite comptable wa diaspora, ntabwo kabakubona uyu niwe coordinateur general wa diaspora Ndundi. Ibi ni biro, iyi nyubakwa yose murimwo kuva hari imbere gushika n'iya diaspora, aha niho dukorera. Dufise amabiro agera kuri 8, dufise ahantu mushobora kuza mukaruhukira. No munsi muriko muhakora inama mukangaha muje mu masaha y'umugoroba musanga hameze neza, ari ahandi hantu ho kuruhukira kugira ngo habe muri deside, ahantu abantu bahura bahanahana ivyiyumviro, bagira imigambi y'iterambere. Ubu rero niwe atujejwe baje ico gikorwa, ntihagire umurundi n'umwe kw'isi azovuga ko yabuze uburongozi bwa diaspora. Turafise amasaha 28 kuri 28 iminsi ndwi kundi, nta muntu azovuga ko yatubuze. Jewe ntabonetse agashikira ubwo burongozi bizogenda neza. Ubu uwe washaka twashizeho n'umuvugizi wanje, umuvugizi wa Samuel Ndayiragije base umurongozi kugira ngo amatelefone vraiment ni menshi, kugira base umuvugizi azarafasha kwakira ivyumviro bya bamwe, yongera afasha gutanga inyishu mu gihe bikenewe. Uwo nawe rero ni nta sundi ni Simeon Nzumwami, ari muri Etats-Unis, niwe muvugizi wa diaspora Ndundi. Kumbure niba mutarabona urwandiko rw'amabanga muraza kurubona mu kanya. Mugabo nishyize kugira ngo tubabwire yuko turiko turagerageza gushiraho equipe as much we can. Hanyuma harimo n'abandi izindi ndongozi za diaspora muzobona mu ndwiza, tuzoba dufise izindi ndongozi ziyongera ku zari zihasanzwe. Tuzoshira izindi ndongozi zigera ku 130. Urumva n'abarongozi benshi igutwara isi yose si coroshe. Urumva rero amakomisiyo dufise agera kuri 10 n'ayandi, komisiyo zose zifise abantu 10 bari muri iyo komisiyo, kugira ngo umwanya munini iyo shetani gumicwiragira ibura hicwirira, ijwi ryayo ntirigere kure, kugira ngo abantu bari ku kivi baboneke kurusha abantu bakari. Ibi bintu turiko turavuga byo kubaka bino bintu si umuyobozi si ugufina, bisaba ingufu, bisaba kwitanga, bisaba inkomezi, bisaba strategy, bisaba ko shetani tuyifata kabisa. Kuko murazi ko shetani yatwizize kuva kera imyaka 60 70, shetani yaratwifatiye turyana dutukana ataco twimariye. Iyo shetani rero ubu twayifashe kabisa, ntayimenera ntahisha mpaka tubonye bino bintu tubishitse. None shetani yoryoherwa mu myaka 70 heze tutabona ni basi n'agatafari nakabashaduka, yoryoherwa wajya n'uruhagaze ekada yoba yafashwe mbi. Nico nyuma rero shetani teza kuyemeza. Abasenga rero musenge, kandi wabasenga vy'ukuri para babasenzi bavuga ibintu bitabarimo. Dusenge vy'ukuri, dukomeze, dufatira hanyene kugira ngo shetani uko twamaze kwifata niswe ruduca mu ryamwe kabisa, tuyibohe mpaka ikintu tugishitse. Hanyuma rero Bwana Gilbert, ivyo wavuze byose, ibiganiro mutunganya turahari, muduhamagare tuzoza. Ico abantu bakwiye kumenya ni kimwe, hari abantu bibaza yuko diaspora Samuel Ndayiragije gusa. No, si ivyo. Tugize urunani, tugize uburongozi bumwe bwa diaspora Ndundi. Ntahari ntibisigura ko ibindi bidakorwa, ntibisigura yuko abantu batavuga ata kintu kimwe gikorwa. Ibi turiko turakora si bya Samuel, ni iby'abarundi bose baba hanze, kandi uburongozi bwose tuvyumva cyo kimwe twaravyumvikanye ko. Ntabonetse rero mu biganiro, icegera canje azoza, umwe muri komite yaje azoza, komite yaje itaje, komite irongowe na Mushinga Rufyiri bazoza, aba bataje komite irongowe na Jean Pierre muri Australie bazoza.
coordination, kuko nabo nyene bateza kumva ibikorwa byacu kurusha abandi, nabo bazoza baduserukire. Umuvugizi wanje azoza, y'amakomisiyo navuze abantu 130 n'abandi bazoza, ntihagire umuntu n'umwe azovuga ngo yabuze umuntu arikiganira. Abarongozi dufise ni benshi vraiment mu bikoreko cyane. Hanyuma rero ngiriye ko kuco wewe jira nyine wacurangiriza ko ngo none ngo nikihe cyizere muduha. Icyizere ni ikinye ndagwe nk'akarori. Hano hantu iyi ni nyubako ya diaspora. Hano hantu turi niho duhereye mugatwituza ko hava vuba. Hanyuma abarongozi bose turi kumwe n'abakozi. Nababwira yuko umurongozi wese dufise muri diaspora ndundi uwitanze make yitanze muri yo. Nisho bituma dufise abakozi bahembwa. Aba bakozi twavuze bafite nga imboga ni muzo abantu muze kuberekana ngo haka hajya ayo bagira n'abashonari hagaranga hajya aha agaraki imbere babone hagarara ayo uyu ni iri n'idondore mepenya bitwa Edouard Niyonsaba abantu muhuza ibikorwa mukuru wa diaspora ndundi mwakoze. Naam. Nitwa Gizirani Habimana, naje nkaba n'umunyamabanga, nkaba kandi n'umunyabigega wa diaspora ndundi. Ego nuko uretse yuko umunyabigega wa diaspora rujya uyu nawe ni umwe mu bafashanya n'umuhuza ariko no mu nshinguzi mu kwegeranya urutonde rwose rw'aba nico bita reception. Kuri reception ni umasanga kenshi ibikorwa byose byo kwegeranya ubutunzi tuvuga ku isi waradufasha mu mpapuro hanyuma ujya nawe agaheza akabika akanoti. Urumva rero byose birajana barafashanya kugira bigende neza. Uyu nawe ni umuhuza bikorwa kugira ngo ibikorwa byose bya diaspora ibi byose turiko turavuga imanza tugiye gutunganya ibikorwa dukora ni ibi rero n'ikibazo mufise mutambonye hafi aba bantu barashobora kuza mu kibanza cyacu. Icyo nagira nongere ko bikomeye ku bijyanye n'abakozi turamaze iminsi turumva ibintu by'imyidogo y'abantu bava mu mahanga bakaza bagira ikibazo kubera twebwe tutaba turi ngaha kenshi. Nibaza yuko kandi nibaza ko yamaze no kubivuga ko hari umuntu w'umushikiriza umushingwamanza ategerezwa kuronderwa kugira ngo azarafasha abantu gutwara ibintu byinshi. Ubu hariho n'akabari batubwiye y'umudiaspora yaje kugira amayekisima hano muri transport aca arafungwa arezwa na sentare ya mbere arezwa na sentare ya kabiri arezwa n'iya gatatu mugabo afunzwe kandi ingingo y'ijana na 74 ya code procedure penale ivuga yuko uyu muntu ategerezwa kuba acarekuwe mugabo umuntu yaguma afunzwe. Twapfuye kubyumva tuca tubijako twamaze ko bwari inzego zibijejwe uyu muntu atasohotse uno munsi azosohoka ejo. Nibaza ko ibyo bintu ari byiza ko abantu babyumva bakabimenya kuko nk'umuntu yumvire azana amayegisi kuko abo bantu bagenda tugana n'abantu mu by'ukuri bitwa ngo bagije gufasha igihugu mugajije kwitobera n'umuntu azana amafaranga yo mu gihugu hanyuma agaca imodoka yiwe batubwiye yuko ubifurirwamo abantu gatunga. Urumva imodoka yiwe ufurirwamo abantu gatunga. Urumva rero umushingwamanza arakenewe cyane kugira ngo turahamagaye imbere n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo batwara aba diaspora bazi ko bajuranye imitahe yabo hano bakagira ingorane. Murabonye abakozi ngabaho bari nibaze batubwire ibibazo byabo hanyuma tuheze tubikorere ko tubishikiriza ababijejwe kuko nk'uyo iyo atavuga nagenda byo gatanguye guca je wankorera mugabo asanga natwe mu byo tujejwe ngaha ivyo birimwo ivyo bibazo birimwo mu byo dushinzwe ngaha. Rero turabateye akamu umuntu wese agomba gukora umugambi ngaha akagira intambamyi nazi tuzomufasha ibyo dushoboye byose ko n'ibindi tuzasanga ibyo dukora mugabo aja mu diaspora ko ari ikiyongeraho gusumba mugabo tuzasanga ibyo dukora iminsi yose. Murakoze, merci beaucoup. Ngira mayonye rero kubijanye na Jire ikibazo ciwe abakozi dufise kipi abatura bahema dufise politiki yo kugera ku bakozi kugera kuri 30 bazoba kuri service ya diaspora gusa
umwaka umwe kandi tuzobishikako kubera ko turi ku muvuduko udasanzwe. Ntukekeranye utwo tujwi twa shetani turi hajya hirya ntimutwumvirize, nimwumve ijwi ry'Imana ihamagarira abantu gukora kuko nisho Imana idusaba yuko ngo kizoranga ko muri abana b'Imana nuko imvugo yanyu izojana n'ingiro, hanyuma mukareka kuba abantu bavuga amajambo menshi. Bibiliya ikivuga ngo bavuga amajambo menshi ikibagirana n'abashenzi kuko bo nabo nyine barabikora, siko biri bivuga. Mwe musenga kugira murabizi. Ni byiza rero ko dutandukanya amajwi y'Imana n'amajwi ya shetani.